oya namonye kuri Facebook kuri YouTube niba gitoye ni ihorere yishuye ngwiki oya avuga ati akejo oya ega vyase oya kirazira ko ukivuga oya YouTube ni kuri YouTube yanditse message ntacho tuvuze yanditse message ariko yavuze wanashakarisha ntiyana gitoye ariko ngo akejo media kuri bose wihangane Nuru ariko nta kibazo Nuru uracyafite ande mahirwe yo kugerageza turaguhaye ku munsi wa mbere ntaco yego kugerageza ku munsi wa mbere ugenda ukirondere ukirose amahirwe arahari nuko kabisa bimeze tugende twinjira muri championnat zacu duhera muri La Liga ariko tugushimire cyane nuvuga ngo wanashaka wanagerageje yereka bari mu nzira nziza ubandanye ugira iki ndanaguhaye nandi mahirwe ushaka gitora unyene urashaka kuba wandika ugitoye watakuba mu bambere tugeze muri championnat navuga ngo ya La Liga ku munsi wa 15 batakwira guhera ko no munsi navuga ngo equipe ya Real Oviedo tokina equipe ya Real Mallorca aza kwarigisha sana navuga ngo zije mu equipe ya Villarreal izakina nino equipe yitwa Getafe ku munsi wa 19 Deportivo Alaves nino equipe ya Real Sociedad azogisha sana navuga ngo 10:15 Real Betis nino equipe ya Barcelona irazakina gicisa 1:30 Atletico Club na Atletico de Madrid azogisha zine z'ijoro mu equipe yitwa Elche izakina na equipe ya Girona aza ku munsi w'Imana gicisa 9 mu equipe ya Valencia izokina equipe ya Sevilla gisa 10:15 Espanyol Barcelona na Rayo Vallecano igicisa 1:30 mu equipe ya Real de Madrid izokina nino equipe ya Celta Vigo azoka ku munsi novuga ngo w'Imana mu equipe ya Osasuna Pamplona na izokina na equipe ya Levante ku munsi novuga ngo wa mbere gicisa 4 tunahere Robert na Houston urukino rwo guhuza equipe ya Real Betis nino equipe ya FC Barcelona urukino zoba ku munsi novuga ngo wejo gisagara novuga ngo gicisa novuga ngo 1:30 ni kukiga cyitwa Estadio de la Cartuja match igiye kuba ibera hariya novuga ngo Sevilla ibintu zakwe bitoroshe n'amakipe uko arabiri warashaka equipe ya Barcelona imatsindiro 86 banga 78 equipe novuga ya Real Betis gutsinda 30 n'urukino rugiye ko nabonekamwe abakiri batandukanye twabagiye ko tukagaruka urukino Robert Real Betis FC Barcelona kubara kajya kuvuga ngo Barcelona iraza kuba ibandaniza mu rugendo gwiza yo gutsinda equipe yitwa Atletico de Madrid birashoboka cyane kuko iyo motivation yarayifise nk'umugwi wa FC Barcelona kuko nubwo ngo inyuma kuva muri La Liga niho ndiko ndashinga ndahagarara cyane kuva batsindwa na equipe ya Real Madrid bitoko biri kuri kimwe kuri Estadio Santiago Bernabeu nino mugwi wa FC Barcelona utarongera gutsindwa urundi rukino rumwe kanatsinda ngo barabigaragaje ko rumwe mugwi uragaruka twabice ko umwanya uheze kuri turi ba Pedro Gonzalez n'abandi bakimbege ko bagaruka mugwi wa FC Barcelona ikino ngo ni nka Pio canke ngo iturufu no mugwi wa FC Barcelona giye ko witwaza hariya isave kugira ngo uze kuba uhangana no mugwi wa Real Betis nimwe migwi myiza nubwo ngo ufiswe n'umumenyereza adasanzwe bamwita Pellegrini ni Pellegrini hariyo musaza ni Manuel Pellegrini murakorwa magabo amazike kerekire mu bumenyereza ni batoye kombe ariko na Atletico na Man City 2012 nimwe mu magabo nubwo ngo imyaka ari myinshi ara kugiye kuraba uburyo amaze kwagira experience kumenyereza afite equipe ya Betis Sevilla kirekire wanashaka mu bakinyi beza badashoboye kuza gugoro no mugwa FC Barcelona umwe mu bakinyi baciye muri FC Barcelona muri academy bamwita Abde Ezwazuri umusore w'umunyamaroc kakinyi kameze neza cyane ukona ko umwe mu mwiza ariko nubwo ngo buri gihe equipe nkuru giye gukina na equipe ntoyi amahiko basekera umugwi mukuru bivanye n'iryo zina bivanye na performance abakinyi bagezeko ariko namambuga ikintu kimwe iyi La Liga uburemere bwa ifise ntaho busabusane na Premier League bugira rigaraho inferiorité idasanzwe ku migwi mikuru gusumba imigwi mito yego i Betis Sevilla mateka n'umupira maguru icyo bitwereka ni FC Barcelona bazo gusuna Betis Sevilla nkino nyinshi cyane kurusha uko Betis Sevilla bazo gusuna FC Barcelona ukuri kamahirwe nuko anuza tubwira nuko atamateka wasakura mu nkino baheruka gukina urukino bakinya hariya ku kibuga cyabo cya Betis Sevilla no mugabo FC Barcelona agiye kubunganiza igitego kimwe kindi muri championnat irangiye ariko Betis Sevilla agenda kuri Stadio Montjuic agiye kubitekera ibitego bitandukanye n'umugabo FC Barcelona byumvikana ko ino mugwi ushokora mu mugwi udasanzwe yuri muhira ariko tugiye kurambega ugikora mu mugwi beze gute muri kino gihe tuvugana uri mugwi to FC Barcelona uri kuri seri y'inkino ziga kuri 5 datakaza
kiri kwicambere kivuga ino mugwi wa Blaugrana igize kabiri ino equipe FC Barcelona igarukanye mu bakinyi beza bayongeye niko ko batikeze baronka uno mwaka bari hamwe wakinira mu FC Barcelona duheruka kubabona ku rukino bakinye na equipe ya Newcastle muri Ligue des Champions mu gihugu cy'Ubwongereza twabonye performance berekanye mu kibuga ariko muri icyo gihe bitarafinya ntiyarahari urumva icyo kintu ibi byose tugiye kuraba mbega ino FC Barcelona koko inyuma yo gutsinda equipe ya Atletico de Madrid yandagarije kuri stade yabo Spotify Camp inayirushije ibintu bigiye bitandukanye bagiye kubandaniriza kuri performance bafise uno mwaka baze bakubita equipe ya Sevilla maze bagibana bakonfirma ko club yagiye kubigarukana yagarukanye mu bakinyi bayo beza ibandanirize kutuvuga ngo no ushuye kuzuri serie kurondera igikombe cya La Liga tukavuga ngo just wait and see umunyereza Hansi Flick agiye kuronka ubusizi bw'itandukanye nubwo yagiye kubora umukinyi yerekaragaruka neza wita Dani Olmo mu nkino ziri kuri kinyatsinze ibitego bigera kuri bitatu yatsinze double ku rukino rwa Deportivo Alavés atsinda igitsindo kuri Atletico mu mukinyi bita Dani Olmo yakaragaruka mu bihe byiza akacaje gucemoka ukuboko yagarukanye mu beza bakiri bato bita Firmino Lopez cyo no kwati kurande rwanje rero tugiye kuraba tukabalance n'imigwi ibiri twashira ku munzane hari uruhande rwo henga amarundi rukaja hejuru ahubwo hinga wa FC Barcelona ugwa Betis Sevilla ukagira ko uburembe ntibungana bw'ino migwi igira kuri ibiri FC Barcelona yarimereye cyane gusumba iyi kipe ya Betis Sevilla naho zimara makuru no musore w'umunya Brazil bita bamutazira ngo n'umusore yahombeye Manchester United Anthony da Silva uno mukinyagize ikibazo ariko n'umwe mu bakinyi bavuga ngo bivugwa ko acira kugaruka ku rukino rwo ku munsi wecu mu mateka kuva shika muri equipe ya Betis Sevilla no mu gwa FC Barcelona kugira batsinda ari mu kibuga bigorana ariko twibaza mbega no amateka hari kugira ngo afudike mbega barasa ko bagaraka ino equipe ya FC Barcelona n'uburyo mbona nk'irikira kinamwe so no ngo ni match igiye gutwara ikintu kimwe kuri FC Barcelona mbega bagiye kubandaniza ino performance afise ku rukino rwa Betis Sevilla canke ni bya bindi byabo bagiye kubandanya basesa gafu kuko no ku ruhande rwanje ugiye kuraba ku buryo bw'ubushobozi uburyo equipe iritwara mu kibuga nubwo ati n'umumenyereza batunze n'abakinyi bamaze kugaruka mu kibuga mbona si FC Barcelona iri ku 75 gusinda urukino equipe ya Betis Sevilla 25 neza cyane mu gihe nawe Houston Robert aravuze ati ibice 25 ku ruhande rwa Betis Sevilla ibice 25 ku ruhande rwa equipe yitwa FC Barcelona hadondagura ibintu vuga bitandukanye bigaragara ko twavuze amazina vuga Barcelona iza kuba ifise nako iza kuba yagarukanye ndakuze witwa nashaka witwa Ronaldo Rojo witwa Gavin witwa Marseille n'umugandi wa Kinuva na Dani Olmo uno munsi mu gihe equipe yitwa Betis Sevilla iza kuba ifise umuzina witwa Anthony ashaka kuboneka cyane naboneke mu yitwa Honor Sergio baramuzi n'umunya Argentine nanye ntabwo aza kuboneka no witwa Gutobere beshi bazi yaciye muri equipe yitwa Arsenal hamwe no witwa Isco byose turavye bano bakino vuga bataza kuboneka ku mpande zose kwezi zibiri tukaraba performance zino equipe kwezi zibiri tukaraba ni rukino takorera wanashaka Estadio Dora Cartuja ubwo Barcelona inyuma ko yatsinze Houston ivyoshika tukumva ino equipe ya Betis Sevilla ko dukunda kubona iri muri ma equipe nuva kunda gukarira ama equipe akomakomeye tukumva baragikweka barabahagarika cyangwa ubwo nabaza kuvuga ngo Barcelona cyo giye cyo kubandanya ahubwo inatsinda yerekana ko ari equipe ruvuga nyuma gutsinda Atletico de Madrid ko ari equipe ruvuga ngo iri kuri course y'igikombe ivuga ngo iyo gutwara ikombe cya championnat cya La Liga mu mwaka weze none mwaka turacifuza kandi tukakironka banashaka ko banarushije equipe yitwa Madrid ibiri imbere nimba twarumvise inkino zikomakomeye FC Barcelona yoba ifise muri La Liga ni kumva ko FC Barcelona yohura n'umugwi wa Atletico de Madrid El Clasico Real de Madrid bahura na Atletico Club Bilbao bahura na Sevilla rimwe nubwo ubu numengo FC Barcelona bayitsinda kenshi ariko nayo nyine yakunze kwivyukiranya nk'ubu heruka kubatsinda ibitsindo bigera kuri 4 muri La Liga urukino bariko kubahuza rw'ibanze iyo niyo migwi novuga ati imwe mu migwi ikunze kubinagora no mu FC Barcelona ubwato karaba kuri no mu wa Betis Sevilla canke Real Betis muri sezo yo mu mwaka uheze bagiye ko bahora mu nkino zose zigira kuri zibiri bagiye baranganya ukino rwa mbere banganyije bibiri ku bindi nuko akabiri go gusubiriza banganya kimwe ku kindi urese muri Copa del Rey no FC Barcelona shoye gutsinda no mu bitsindo bigira kuri 5 kuri kimwe ariko nogara ko kintu kivuga giti burya football irayobeye eko football irayobeye urukino uno mugwi wa Real Betis barukira ko gukina ko muri La Liga bahuye na Sevilla bayisanze muhira bayitsinda ibitsindo bigira kuri 2 eko ku busa Sevilla muhira isinzwe n'uno mugwi wa Real Betis ibitsindo bigira kuri 2 ku busa aho ngaho directement mu buryo bw'umubiri udakoresheje ubw'imwemu ucutahura ati
FC Barcelona izohura n'ibibazo kubera yuko ubwa mbere na mbere bibasanze muhira Betis Sevilla kandi Betis Sevilla iheruka gutsindira imuhira umugwi watsinze FC Barcelona ibitsindo byose bigira kuri 4 aho niho ndiko navuga ati muri amaso y'umubiri ucubona directement FC Barcelona izohura n'ibibazo ariko muri football suko biri urazi ko jewe Barcelona no tsinda Atletico de Madrid ibitsindo 3-0 ariko nkaruka kuri kimwe bwana 3-1 ariko nkagaruka nkatsindwa na Real Madrid 2-1 ariko ya Real Madrid nayo ikacitsindwa na Atletico de Madrid 5-2 urumva football kuntu ari ibintu by'umuzunguruko datahoriza rero je kubwanje uretse yuko ino mugwa Real Betis batazo bafise umukinyi nka Anthony n'umukinyi mwiza cyane kandi kanatsinda nafashe no mugwi ntibazo bafise uno Isco nawe nyene umukinyi mwiza hagati mu kibuga ubona yuko akunze kugora imigwi baba ko barahura n'umukinyi afise imikinire myiza yace mu migwi ya Real Madrid afise imikinire myiza kanatsinda wona bagiranye na bano ba Pedri nibo ushobora kubona Pedri bundi nayo kimufasha nuko akiri umwana muto afise kazuza karekara bundi na Isco n'umukinyi mwiza ni imikinire yiwe ntayitandukane cyane nino ya Pedri Gonzalez uno Berlin nawe numwe mu bakinyi beza cyane akina ku biharo 2 kandi kanatsinda yaciye no muri no mugwi FC Barcelona yanahakiniye sezo zigira kuri 2 atari sezo imwe ku ntwaro ya Xavi Hernandez ariko abasibo bakinyi kanatsinda novuga ati boza gutera ibibazo cyane ubundi nawe no garuka kuri Anthony nivyo no kuri Isco nawe nyene no muza ko n'abakinyi kanatsinda nubwo baba bahari bakunze kuba bakinishwa iminota mike atarukino gose bakunze kuba barasubirizwa ariko ino Betis bayikwije ego nizo bifise umwe mu bakinyi yashoboye kubafasha mu mwaka weze mu gutsinda mu FC Barcelona ndavuga uno Victor Roque kandi nawe nyene asandwa anaze uno mu FC Barcelona nivyo yavuye muri FC Barcelona agiye kuntizanya muri mu Betis Sevilla ntivyakunze ko hamwerera ntitwaye neza biza gutuma baza gusesa amasezerano y'intizanyo bari bafitaniye ndetse kanatsinda na FC Barcelona imugurisha imusubiza mu mugwi yaje avamo hariya muri Palmeiras muri Brazil rero je kubwanje ndavye Betis Sevilla kibanza barimo ni kibanza ca 5 n'amata 28 bakurikirwa n'undi mugwi ndibagiye umugwi bakurikiye hariyo ufata kibanza ca 6 nawo nyene banganya amanota ariko ni Betis Sevilla gerageza gukora cyane kugira ngo yisenge mu mwanya mwiza kanati uno musi bako bakina Europa League niyo barayikoreye rero abagize amahirwe yo gukina Europa League bivanye umwanya mwiza baronse muri La Liga kandi kanatsinda nizera yuko kugira ngo bakomeze kubisanga muri uwo mwanya mwiza nivyo ushobora kumva ko bigoye ko Betis Sevilla yo kwisanga muri Big 4 yo muri La Liga ariko irashobora gukora kugira ngo izigume yisanga mu mahigano ku mugabane wa Buraya rero je kubwanje numva yuko Betis Sevilla bategerezwa gukora cyane bumva ko badakwiriye gutakaza no kino FC Barcelona kuko ruza kubafasha kuguma bisanga mu mwanya mwiza mu rutonde rwa La Liga ariko kandi kanatsinda na FC Barcelona mu gihe nabo nyene ko barahangana bifuza gutwara igikombe ca La Liga ni mu gihe bazi ko sumba inota rimwe mu Real Madrid bumva yuko buri rukino rwose bategereza gukora kugira ngo batarutakaza kuko nibatakaza urukino rumwe nibanjanjwa ku rukino rumwe nibatakaza amatagira kuri 2 nubwo botakaza 2 baza kwisanga Real Madrid itsinze gusa iza kubibaciye imbere none novuga ati rero ni ukinoza ko arukomeye cyane kanatsinda ugarutse no kuraba amateka uzosanga FC Barcelona bafite intsinzi nyinshi cyane gusumba no mugwi wa Betis Sevilla ariko muri rusangi je kubganje mbona ko arukinoza ko arukomeye ni FC Barcelona baza kugerageza kugwana cyane kugira ngo baronka amanota agira kuri 3 imbere y'uno mugwa Betis Sevilla kugira bakomeze kwisanga mu mwanya mwiza muri La Liga ariko kandi ni Betis Sevilla baza kugerageza kwihagarara ko kanatsinda baza ko bari no muhira burya umugabo kugira ngo ushikire famille yiwe bisaba ko manzo ukamwica rero baza kugerageza kwigwanira baza ko bari imbere y'umuryango y'abana n'abagore nibifuza kumaramarizwa imbere y'abana n'abagore kandi kanatsinda ikigeretswe ko bifuza no gukomeza babandanya baronka amanota meza no kubandanya bisanga mu mwanya mwiza muri La Liga kugira ngo bize bikunde bashobore gutera bahangana mu meganwa kumakomeye ku rwego rwa Buraya rero kubganje mbona ko rukiruza ko rukomeye cyane ariko kanatsinda mbona ko amahirwe menshi aza kuba hagaze ku ruhande rwa Hans Flick kubera yuko ni n'umumenyeza ashobora kugarukana squad yiwe yose kwiye mba numva rero FC Barcelona kubifise Pedri ariko iza kubihure na Real Betis dafise Isco FC Barcelona kubifise baramine ya Marina barafinya ariko ni Betis itaze kubifise ba Anthony Jemba numva rero ko amahirwe menshi aza kuba hagaze kuri FC Barcelona kanatsinda bifuza gukora cyane kugira ngo bakomeze kwisanga mu mwanya wa mbere gato bwana Ridike buriya football yatweretse itwobirije kubona ibintu bigera kuri 3 mu rukino nivyo twereka n'ibintu bitatu cyambere uratsinda cyakabiri uratsindwa cyangwa uraza kunganya ibintu bitatu biva mu 90 umupira w'amaguru ugiye kuraba ino equipe ya Real Betis ubushobozi ifise umwaka w'inkino ni mu club atari meza atari mabi ariko atari na meza cyane kurusha kuko namavuga ngo ushobora gukoresha avantage y'abafana nk'umukinyagira 12 ku kibuga iwawe ariko kwera ko ubushobozi bw'umugwi nka FC Barcelona ikurusha mu mpande zose ikaza gutsindira iwanyu
ariko kubera ko umupira w'amaguru atweretse ko ibintu bitatu byo bishobora kuva mu minota 90 bikaza bikaba uko urukino rwagiye rwategereza kugenda mu gukaza ukanganya ugatsindwa, ariko turabisha amaso abiri iwacu ivyo ino migwi ibiri kiratwereka ubu tuvugana current form y'imigwi ibiri igera kuri 2. Mbega ni yare Betis ari nziza gusumba FC Barcelona mu buryo bwa forme atari mu buryo bwa effective tugitahura neko umuntu acacumva cyagitahura buryo bwa forme equipe ngine ko zurakina ni FC Barcelona ni Betis nziza gusumba FC Barcelona cyangwa ni Barcelona nziza gusumba equipe ya Betis. Iki twibaza mbega uno mugufise forme gusumba yundi uraza kubandaniriza ukonfirma ko ufite izo forme cyangwa biraza kuhinduka sero nivyo urukino no gatiguru twobirija kubona yego so nubwo atire kurerwa ngiye kura kugenda forme nawo jya ku ruhande avuge ngo FC Barcelona sio nziza gusumba equipe ya Betis mu buryo bwa forme atari kuri effective gusa icyo ni cyambere icya kabiri tujye kujya bwa effective ni equipe ya Barcelona ni nziza gusumba equipe ya Betis siko ano nasalendiriye ngaho nyine aho dogi iyo rero equipe ikurukije karite ikakurusha na forme ifise ibice byo kuza gutsinda mu buryo bumwe cyane ubundi uti kubera iki barakubwira ngo buriya equipe nziza ntigaragarira ku mazina gusa ari muri effective ukumva ngo ntunze Messi ngo ntunze Neymar ntunze Kylian Mbappe ahubwo araba mbega ano mazina agira kuri tunime datunze muri club ari kambi bimeze gutse kugira ngo nze kugira ku musaruro nipfuza gushikako nacho bakubwira ngo nico gituma umugwi witwa umugwi utitwa akagwi siko kubera ko bategereza gukina ibintu bakinira hamwe kugira ngo baze kurondera ikintu kimwe nacho gituma bakubwira ngo entreprise ni nk'umugwi mwese mugenda nifata muri entreprise y'uburimi murarima kugira ngo mugire objectif imwe yo kuzoronka amafaranga kugira ngo muzo kwiteza imbere ino objectif mukisa mu office rero no mu gukina umupira w'amaguru bakina kugira ngo 10 bakina umupira kugira ngo baze kurondera intsinzi baravuga mu mukino ngo imatch ni nzisa ushobora kuri uri FC Barcelona mwiza mu buryo bwa karite no mu bwiza mu buryo bwa forme ariko musi equipe ikatsa gutsinda kuko no football ni kimeze nta mugwa kwisi udatsindwa udatakaza urukino nta n'uwigeze uba utanganya mu rukino ariko je no kurane ngo ngiye kuraba ivyo nagiye kubanja ko nkaraba kuri forme z'abakinyi umugwi FC Barcelona ufise nkaraba ngo nawe mubeza umugwi wagarukanye narigeno ngo ni mu ma club ugiye kuraba kuva kuri equipe ya Newcastle igiye kubitakaza Rafinha aragenda Rafinha aragaruka Pedro aragaruka Rafinha bagarukira rimwe Frankie de Jong baragiye siko Daniel aragaruka Firmino pesa baragiye no kuvuga ma club abo bakinyi beza bagenderwa ko batigeze baha igihe kimwe ariko no munsi bamwe muri bo barahari uwa Rafinha arahari uwa Pedro arahari uno munsi Firmino pesa arahari uwa Frankie de Jong arahari uno munsi babuze izeno vaho yoba rifisa akamaro kwa Barcelona nisajya Daniel Mojonyene Daniel Ormo wenyene waza kura umucaba bitaro bate Lewandowski nabwo yagiye kwagira ibibazo by'imvune tuza kubona Ferran Torres ari aza kwata kuri merce na wenyene yaramaze kubagarukana warahari mbega Real Betis ino pressure za kwikura mu buryo bumize gute mbega we FC Barcelona weho ko tubona uri umukonkira wa mbere Real Madrid ahari nyuma yawe kwinota rimwe uraza kwemera gukora kosa ngo utakaze imbere equipe ya Betis kugira ngo usigire kibanza umukeba waze gusubira mu kaza cyambere ibira biri mu bintu wovuga ngo hari ibice byinshi FC Barcelona kiza kwikamata kugira ngo ikoreshe ingufu zose kintu kwitwara neza nari gifise pressure ariko nkubwira ngo ikindi naco cyangwa nkavuga ngo mbega FC Barcelona yo iza kwikora mu buryo bumize gute Betis nta bushobozi ifise kuza kuyihagarika nurahari kuko si rimwe bitsinze iramaze no kwitsinda kandi niyo Barcelona ikomeye ikatsinda Real Betis sonoka kurarwa ngene iminota 90 nk'umucamanza iza kutugaragariza amaso yacu mbega FC Barcelona za kwitwara neza mu buryo bwa objectif ifise kugira ngo ibushikane mu buryo bwiza canke ni Betis za kuzikabwira ngo reka tubisukemwo amazi mwige umupira mu nyuma nuko kabisa bimeze kurukino urugiye kwaruhuza novuga ngo ino equipe yitwa Betis Sevilla ino equipe tweze Barcelona urugero zoba ku munsi novuga ngo wa gatandatu ku munsi wejo ifisa novuga ngo 1:30 ndi kurundi ruhande bona Houston tugenda tunabera nk'abirangiza nako n'umwanya wa madukuru kana tujana duce gato kuri no kino vagwa equipe yitwa FC Rwanda ko gwa equipe yitwa Madrid n'igikina equipe yitwa Celta Vigo kino vuga ngo inyuma y'inkino zike ino equipe no voya Madrid kira kino vuga ku kibuga cyabo zavuga Santiago Bernabeu bonge kugaruka no vuga ku kibuga cyabo cha Santiago Bernabeu aho bagikwe bakira no vuga ku munsi w'Imana geshi saa 4 z'ijoro oyo kwa kino vuga equipe yitwa Celta Vigo kino vuga kwa Santiago Bernabeu abinagaragara ko wanashaka
ikipe itwara Madrid imaze gutsinda inkino 82 banga 72 ikipe ya Celta Vigo iza kuba imaze gutsinda inkino 35 n'urukino ruvuga ngo turabizi ko ikipe itwara Madrid ihera gutsinda ruvuga ngo isa no ko yamaze kurusha ikipe itwara Atletico Club abatsinda ibice 3 byasungwe na Kemba Perote na itwaye Kamavinga bonge kweruka bahura n'ino kipe yitwa Celta Vigo batafise abakinyi Dinilsen batafise Edouard Kamavinga, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy. Urukino rwo Houston mu majambo ruvuga ngo make tuze ko tugitega kwiki kipe yitwa Madrid iraza kubananya mu rugendo rwabo gwiza rwo kuronka intsinzi nyuma yo kuba baterewe kuba batsinda kipe za Elche, kipe za Girona na Real Mallorca. Una munsi yo gutsinda Atletico Club Real Madrid iraza kubananya nuvuga ngo itsinda ironka amasha kuri 3 nyuma kuba yegere neza gatsinda equipe ya Atletico Club mu majambo make tubone ko biza ko bigenda gute Houston. Navuga ati n'akajyo keza cyane kugira ngo Real Madrid basubire bigaragaza imbere y'abakunzi babo kuko ni inkino ziheze zigishika muri zitanu bataze gukinira Santiago Bernabeu bagiye kuhagaruka Santiago Bernabeu kugira ngo bemeze canke bereke amaso y'abakunzi babo banabakunda banabakurikirana hariya imuhira ati twe twamaze kuba tunagaruka turi mu bihe byacu vyiza nimba byashise tukanyerera muri iyo misi yahera ubu mwizere neza na neza ko twamaze kugaruka inyuma yo gutsinda Atletico Bilbao bakatsinda nyene berekanye n'urukino rwiza bagiye kuba bakirira imuhira umugwa Celta Vigo novuga ati ni ikintu ciza cyane kigiye no kuba kinatuma abantu bakinyi ba Real Madrid bigaragaza berekana urukino rudasanzwe ariko kandi kanatsinda novuga ati no mu gwa Celta Vigo nawe nyene nubwo ubona umenga ibintu byo gutsinda ino migwi komakomeye ari ibintu bikunze kuba binawugora cyane ariko n'umugwi kugira ngo utsindwe n'ino migwi komakomeye baba bakoze barakora rebe ibinyereka ikire binyereka ko uko gukora cyane kugira ngo ushobore gutsinda Celta Vigo usamaye gusa gatoya bishobora kurangira utaronsa amanota 3 udakuye amanota 3 imbere ya Celta Vigo canke baragutsinze kuko ni kenshi mu nkino bakunze kuba banahura n'iyo migwi ya Real Madrid canke FC Barcelona uza gusanga Celta Vigo nivyo bitangurikira tsindwa ibitsiro nka 3 ku busa canke 2 ariko bakakunda kwivyukiranya mu mpera mu minota 80 70 ukana bigombora kwa ko rero bagize amahirwe wamaze kubatsinda ivyo bitsiro bigera kuri 3 bibiri ivyo byo bafite amahirwe menshi ko babikugombora Celta Vigo ni gakisindwa ku busa iyo itsinze ku busa bayitsinze kimwe ku busa canke 2 ubundi 3 ntushobora kwitsinda 3 ngo bivyo 3 ku busa nyene urayitsinda 3 kuranyva bana lidige cyane urayitsinda 3 ikazi kakugombora 2 mbere kanatsinda tuje tukaraba no mu nkino zeka kubahuza no mugwi wa Real Madrid mu nkino zigera kuri 5 urukino bakinye muri La Liga bakina mu kwezi k'umunani itariki 25 Real Madrid yasinze kimwe ku busa umugwi wa Celta Vigo ariko ukino gwakurikiye nivyo Real Madrid baje batsinda 4 ku busa ni nako ukino gonyene bashobora gutsinda ibitsindo vyinshi bakabitsinda ku busa no mugwi wa Celta Vigo ariko izindi zakurikiye ukino bakinye ndavuga mu itariki 19 z'ukwicenda Real Madrid batsinze 2 kuri kimwe urundi bakitsinda 5 kuri 2 urundi baraza batsinda muri ndikovuga mu isezi heze urundi baza gwatsinda 3 kuri 2 biboneka iki rero Celta Vigo urayitsinda ariko iba yakugoye kandi irakwereka ko nawe nyene ari umugwi bashaka kuza bakabikora kuko barafise n'abakinyi beza beza bashaka kuza bakabikora bafise no mukinyi umunimero 9 atsinzwe natumwa ko muri equipe nationale nuno Luis de la Fuente ndavuga Iglesias barafise bano ba Lagoa Spas na bose na mu captain wabo abose n'abakinyi bakunze kuba ariko rafashe no mu gukaza ukabona baje baritanze barakoze ibikorwa bikomeye cyane rero novuga ati Real Madrid bafise abakinyi bari mu bihe vyiza no munsi bako baragarukana urugero rwabo gwiza nka Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo Gozi baraho, Jude Bellingham baragarutse baraho ni beza, ba Federico Valverde ko bafise bamwe mu bakinyi bako baja mu mvune batagiye kuba ariko baragaragara mu nkino zabo bagiye gukina ndavuga nkaba Trent Alexander-Arnold ba Dani Carvajal bo siho bari ariko wagarukanya Antonio Rudiger na Eder Militao defense yawe yanagarutse imeze neza ngaho je novuga ati rero Real Madrid nukino bafise amahirwe yo kurutsinda ariko n'urukino ruzobagora tu Robert tugenda tuna kivako kuri no match n'urukino rutakorgora equipe itura Madrid inyuma kuba bago n'imigwi nka Girona bago n'imigwi za Deportivo Alaves bagowe kandi n'imigwi nka Liverpool muri championnat mugabo kaza gatsinda equipe ya Atletico Club urago n'urukino twoshira mu nkino vuga ngo equipe itura Madrid iza kugogwa kwa Celta Vigo mu gihe izikine kuri Santiago Bernabeu reka ndavita akajyo keza kuri equipe ya Real Madrid kuno musi kuza gukonfirma ubwiza bwako bwagarutse mu buryo bugaragara
kuko ino mugwi buri wese arakira ko umupira w'amaguru muri iki gihe avuga ngo Real Madrid n'umugwi atari mwiza mu buryo bwa performance mu kibuga ariko bigaragara no mu biharuro ni mu maklabu agiye kubikina na zimwe mu migwi ubona ko itakomeye itoza guhagarara imbere ya Real Madrid ko yishakiye ariko ikaze kakora ikagira ijambo ku mugwi nk'umuhare ya Real Madrid karoro karagaragara ukinya na Vallecano ubusa ku bundi ukinya na equipe ya Girona equipe ya 18 kimwe ku kindi ukaza kuhigombora igice cyakanutse siko ukinya na equipe ya Elche bibiri ku bindi unabonye ugomboye byakanutse wanashakanwa n'ikibazo bavuga ngo hari igitsindo batsinze ariko bakitari cemewe bagonze umunyaguru wa Elche hari igitsindo n'igitsino kiba cyinjiye tugiye kuraba koko ko twatsinze equipe ya Bilbao tuisansani memesi bitego kubusa tugiye kubananya dukonfirma ubwiza ko bwagarutse turi Santiago Bernabeu dukina na equipe ya Celta Vigo tuvyibukanye ino club barakinye muri Copa del Rey ku mwaka uzi byibuka yego ni imwe ma club yagoye Real Madrid ku buryo bugaragara kandi budasanzwe hageze aho equipe ya Madrid sunika vuga ngo ni gutse iminota 90 za guhera ko match yarangire bitatu kuri bibiri turavyibuka hageze aho Celta Vigo sunika ku buryo ubona ko Madrid igiye kuzibira kugira ngo iminota 90 igende kubirangira mbega Celta Vigo tuvugana nayo ihagaze gute muri La Liga buriya iri zina rya Iago Aspas rekana gite izina rya experience ko n'imyaka iramurega imyaka simike ko asigana nsangura mu kibuga gake yego ariko ro mukinyi afite experience afite cyafasha muri vestiaire ujya mu imyaka maze muri rya equipe n'imyaka myinshi kize kabiri kano ka equipe ka Celta Vigo ni kamwe mu migwi iyo hageze imbere y'imigwi kumakomeye na cyane nk'umugwi wa FC Barcelona iyo bahuye na Celta Vigo ni mu club igora twabonye ku mwaka weze ifite umwataka adasanzwe amwita Iglesias mwataka mu Espanyole yego wasakura bahuye na FC Barcelona kesho Iglesias ninga kababura mu bitego igitsindo n'igihe bahura yari atsinze igitsindo kandi wa mwata kubona ko ateye ubwoba mbega ino equipe ya Real Madrid nayo ko tubona ino nayo Celta Vigo bagora tukatubona ko hari impungenge buri wese ariko arabona ku mugwera Real Madrid mu buryo bw'imyitwarire mu kibuga twemeze ko giye kuba ikora ibyo yategeza gukora kuri Celta Vigo reka mvuga ati ego kuko beriki Xabi Alonso ari kuri pressure icyo ni cyambere icya kabiri abakinyi ba Real Madrid bagiye kuba bavuga ngo tugiye kwa tugwanira izina ry'umugwi wa Real Madrid turi play yo kugwanira n'umumenyereza Xabi Alonso ikibazo ngaho nyene yego mbega mwebwe mwabakinyi iyo discours mwatanze ije mwavuze ni mwatakaza imbere Celta Vigo koko muzamushikije ije mwavuze yuko mugiye kugwanira umugwi na Xabi Alonso ego mwarabikoze ku rukino rwa mbere mutsinda equipe ya Bilbao bitatu kubuza reka twemera ko ivyo mwavuze mwabishikije mbega bigivyo ko ivyo bigiye kuba ivy'urukino rumwe cyangwa baza ko mu byongeza ko n'undi rukino rukurikira kugira ngo mubane muvuga ngo inama yabaye hagati ya Xabi Alonso n'abakinyi hari icyo yatanze nico rero abandi bampema nuzuye tuvuganye no musiko turi kumwe tutari kumwe no tugiye kura kuri Celta Vigo mu igoye mesher zami igoye isabakinyi bafise karite idasanzwe kuza kuraba baraza kwitwara gute imbere ya Real Madrid ikize kabiri naco navuga ngo kuri equipe ino equipe nayo iri kuri pressure mesher zami izo kina kumusi w'Imana yego igihe cy'isaha zine z'ijoro reka ndabice muri bwa buryo mvuge ngo ari hamwe FC Barcelona izuba yatsinze ino equipe igatakaza imbere ya Celta Vigo bazoba ari kwarisha muri pressure kubura igikombe hakiri kare ariko niba bakora ivyo bategereza gukora nubwo Barcelona izuba yatsinze ngatsindwa ho bogira Imana abazusanga yatsinze nk'yatsinzwe plutôt yatsinzwe bazobikora bavuga ngo reka turondere gutsinda kugira ngo turonke ikibanda ca mbere mugihe izuba yatsinze FC Barcelona we Real Madrid uzofise pression ikubwira ngo wakufana kupona ndaza gutsinda no rukino sinisanga ngize kuri defense y'amanota agera kuri 4 nubwo ari ku ruhande rwanje ugiye kuraba ubushobozi bw'ino migwi ibiri tubatse kubona ko Celta Vigo ifite ugucyo kugorana cyane iragorana ariko nimwe nabwo kuri FC Barcelona nyene ugiye kura ku buryo bwa karite Real Madrid irakomeye kuri karite ariko kubera ko tactique zo myendere Xabi Alonso zereko zirahuza za karite z'abakinyi ba Real Madrid kugira ngo babibyaze umusaruro bitse kuba hari ziritse amatagera kuri 3 bikaye impungenge ku mufana cyangwa umukunzi wa Real Madrid ariko ni club nziza club ikomeye ku mugabane wa Burayi buri wese yogenda gatsindwa nayo utitse ku bihe bibirimwo kuko basuba bakinya shaka kuza akavuga ngo akana gasuzuguro kubera ko twanda dutsindwa n'imigwi mito mito
reka dukore exploit individuel wanashaka buri mukino gite ciwe azatanga ivyo ashoboye dutsinde urukino twirangije takitike zo mumenyereza hari abakinyi ushobora ko ubwabo bashaka kwimenyereza akavuga ngo dufite umumenyereza atako turumva ivyabo ariko kugatseka kacu n'ubugwiti ko turakinira yego tubana dutakaza imbira Celta Vigo zaheretse dusuzugure za jona dusuzugure dusuzugura na kipe ya Vallecano icyo nikibaho reka nako tuvuga ngo ndikira neba pena Vinicius Junior tubanza ko turakinyi bakomeye ku isi ndi Jude Bellingham ndi ngaho reka tugwane no benda gino mugwi nako tukwanira amazina yacu ko bizo ari biteye isoni kumva ngo Kylian Mbappe na Vini Junior bamaze katare match batakaza imbere y'ituguri duto wotuma wumva Michel Zami wakwiswe na Barcelona wakwiswe na Man City wakwiswe na equipe za Chelsea za zikomeye za Paris Saint-Germain hako kumva ngo kukwiswe na za Girona nikimwe navuga kuri Chelsea de Blues bajya Chelsea ifite ikibazo yego nta muntu uzosigurira ngo ngure equipe ikomeye uza gutsinda Barcelona 3-0 ukaza kukunganya Arsenal udakwiye wakina na Leeds gutsinda 3 kuri kimwe ivyo nibibaho ntaho bihuriye n'umupira w'amaguru birabaho ko ça fait partie du football buri wese aratakaza urukino ariko cyo wibaza mbega nimba uri kuratakaza imbere y'imigwi iri underdog hahandi rero hazobageze tirura kambye uzobishobora ntamwe tuza gukina urukino na equipe ikomeye tuvuge ngo